igiturire mu Burundi sagaseseshwa rumuri ariko rero ngo hariho nivyo kugwa kugira ngo kiranduranwe n'imizi aho leta yoshiramwo inguvu cane kurusha mbere uko bimeze kugira ngo ihane yongere ihashe abarya ibiturire ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi kandi yigenga. Turavye iby'iturire byifashe na cane turabona igiturire mu Burundi kirahari sagaseseshwa rumuri n'abarundi barabivuga n'abategetsi barabivuga haro n'ivyegeranyo bikunda kwerekana ko Burundi buri mu bihugu igiturire kihari kandi kibonekeza. Ico novuga rero nuko tubona ko leta naho yafashe umugambi twumva kuvuga ati uhagurukira ukaranda mu vyo yashize imbere n'umukuru w'igihugu arakunda kubivuga ati tuhagurukira abanyonyezi abasuma mu ma disikuru akunda gushikiriza twavuga ko twotera kamo leta ko yoshiraho ico twokwita umugambi mukuru nyene w'igihugu ujanye no kurwanya igiturire bita stratégie nationale de lutte contre la corruption. Uwo mugambi rero ari wotuma tubona intumbero y'ingene kurwanya igiturire ko biragera iyo dushiko turava niyo turiko turaja na cane bafatira ku vyigwa vy'ingene igiturire kiba cifashe. Uwo mugambi rero stratégie de lutte contre la corruption ahanini je mbona leta iwuteguye uhagarara cane ku bintu bitandatu. Ubwa mbere hotegeza kuba kwigisha abarundi ku ngaruka mbi z'igiturire ko uravye igiturire ingaruka mbi mu vy'iterambere mu butunzi ni sagasha muri n'akaranda kabisha uravye nk'amabarabara rimwe yiba kukabona nta misa maze ibaruka ibijanye n'igiturire no kunyuza amatungo y'igihugu agahomba igihugu kiyahombera muramumva amabaraje yubatse kaziya ingomero zo kuvomera nka za kajeke zubaka ugasanga bukeye ntizimaze kabiri n'agahombo kanini ku gihugu. Aya mashirahamwe ya leta bazabona ateri ngo agira atembagira gute bihera n'ubube gitumu nyuruza amatungo y'umuntu kuvuga rero ntanze ubwo buro birerekana neza yuko tudahagurukira ako karanda ntaho dushobora gushaka mu giterambere. Abarundi rero babwiza kuvyumva aho bari hose yuko igiturire n'ivyaha bijanye naco bitaranoye n'imizi ubukene ingorane mu gihugu ntibishobora guhera. Ikira kabiri nuko n'abanyagihugu nabo bohagurikirwa kuvuga ibijanye no kurwanya igiturire nuko abanza kumenya igiturire carico. Kenshi tuvuga ngo igiturire bahana ku mabarabara ngari ibyaha bikomeye n'abantu bamenye ibijyaha bijanye n'ibiturire ivyari hariho kuko hari bitaguma bivugwa kandi ari byo biko birica igihugu. Novuga nk'ibi bita vya concussion aho umuntu usanga yiha gutoza amahera ahantu ataburenganzira bifitiye guca amande abantu ataburenganzira bifitiye kurenza amande atarekuwe n'amategeko kwaka amakotizasiyo abantu bagira atabirekurira amategeko nk'ivyo ntibazi ko n'abategeko kandi ari kiri mu vyajanje n'igiturire kunyuruza amatungo y'igihugu amatungo baguha ibitaro ugasanga imiti iranyurujwe baguha iki kamahera uteje ku mugega ca leta ujeje kujera ugasanga imigambi hagukorwa amahera ikaranyuzwa ari amaproje usanga amahera ikaranyuzwa hari ibya exoneration usanga abantu baronka uburusho bwo kutariha amakori kandi bidaciye mu mategeko ubwo bose n'ivyaha bijanye n'ibiturire. Amasoko ya leta ngena atanga ugasanga ibiciro bariko bashira ku biciro birebire bizimvye ugasanga abantu baronka amasoko kumbe ntibabishoboye. Ivyo byose n'ivyaha bijanye n'ibiturire canke gutanga akazi ugasanga uko atanga kubera ngunzi canke baguhaye ibi hari ivyo gutunga umurenge idashobora gusigura yuko ibintu abantu bagashunga amabanga bagatunga umurenge ibikema modoka bakamaze bakubaka ugasanga naho n'amaserivisi barongo ubwo butunzi ntibushobora kuba bwosigurika uravye ico bitari revenu legitime umuntu abaronka imishahara indizwi ugasanga n'ivyo bintu nta n'amakori bishobora kuriha kandi bitabona amarevenu manini. Hari ibi vya blanchiment ibi vyo ko abantu bashaka kweza amahera yavuye mu busuma ugasanga uri kwerekana ko umugira neza umugwiza atumwa kandi amahera uronka nawe nyine utasiguriye yavuye. Ivyo musango ni blanchiment no mwiteko rigwanya igiturire birimwo nukuvuga ashobora kuza nk'ubu jewe ngo banjeje amabanga nyuruzu muri yaridi zifata nk'imiliyoni amajana ane nerekane ko ndiko ndashigikira ibikorwa by'iterambere ndiko ndubaka ibintu n'ivyo muri yaridi mwaka afata miliyoni amajana n'abantu bakaza kunkomera amashi
kumbe sinovuga niyo nakuye yose n'ibintu abus de biens sociaux aho usanga kumbure ibikoresho vya leta n'amamodoka ari biriko bikora akazi k'umuntu kaza kubaka amazu y'abantu n'iki gitoro iki ari ibikoresho vya leta bikaja gukorera mu bintu by'inyungu z'ibyo byose ni byanditse mu ntuze mu vyaha bihano ivyo byose revyigishijwe abarundi bakabimenya boza kudoma ku rutoki babizi ivyo ari byo hanyuma rero abantu bagahamagarirwa kugira ngo kudoma urutoki kubari ibiturire naho burya gusa n'ubugwabo hari mugabo n'ikibuza ko abantu bivugira hero bakavuga bati igiturire ko kiraribwa amaradiyo y'inyamakuru bareka kwagiriza umuntu gusa ko batajya ahantu genda mubaze murabe mutohoze ntibibujijwe kugira abantu babone yuko uri kuranyuza amatungo y'igihugu uri kuragira ingeso bene ushobora guhana umukuru w'igihugu aravuze ahamagara abarundi ngo babareretsi ubu mureretsi ushobora guca ubivugira nahere kuko no muri bya busandugu ntivyiza nabwo ni sawa ariko mugabo urashobora gushiraho ibintu kumbure ibyo wavuze ntibishike kure kandi ntuzohava umenya yuko byagize byashitse iyo bija urumva rero turavuga tuti burya busandugu naho bwaba nticobuza yuko abantu bandanya naho nyine bashobora kubivugira donc hanyuma kandi bagakingirwa ayo masendika haba ariko aravuga ingorane ziri mu mashirahamwe n'ibiki haguca bakurikiranwa nihayo haba baca bahamatohoza amasendika akavuga ati aha n'aha bwuko nk'amashirahamwe bariko barabagabisha ubwa nyuma nk'izo za UNATER kandi kumbure iyo biza kuba kuva kera bivugira hero baba batangiriye kuva kare ugasanga bibutse kuja kugarura kumbe kubogora twamaze ubusisi ikindi n'amategeko meza hataje amategeko meza gwanye giturire twarakoze ivyigwa vyinshi vyerekana amategeko nyene yuhinyanyugwa kurundi bwarashize igikumu kuri Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption na Convention interafricaine kugira bahabe standard hari ibintu tegeza kuva muri aya mategeko ya makonvention bikaza mu mategeko yacu kugira ibi byaha byose bishobore guhanwa neza hanyuma gacabana zya nzego rero zikontrola ziraba neza ingena amafaranga ya leta akoreshwa iza Cour des comptes za Inspection Générale de l'État kuhabwa uburyo zigakora kugira zerekane neza kuko abagiye biturire bakoresha ubuhinga bwinshi hategeza kuba nabandi baze kubiraba kugira bashobore kuzabara neza ifaranga rya leta igene ryakoreshejwe mu bigo byose bagakurikirana kuko abarundi bari hamakori bababiruhiye hanyuma hagaca rero ubutuganiro bwigenga mukora bushobora guhana repression amahera akagaruka mu kiga ca leta ingingo administrative ni kuvuga ingingo zo kubogoza abantu n'imbere yuko baja mu tungana kabanza bakabogozwa yakoze nabi yagize na mauvaise gestion yo kuba ngo tugukuye aha tugushira aha umengo nukuza baradepasa abantu bigahagara bakavuga ati umuntu ayifunze imyaka ibimwagiriye ubutungane burakora cyangwa ingingo zije no mu byakazi zigakora hanyuma rero hakaza hari ibyo vyigwa byo kuraba yuko giturire kete bwira bari giturire ko casubiye inyuma canke ariko kiriyongera n'inyungu ziriko zirafata kugira bivariwe hani ibindi rero ni ibindi bice bita bya prevention na amategeko bavuga yo kwerekana bimwe declaration de byerekana ubutunzi abantu mbere yuko baje mu mabanga biri mu byizwa shingiro itegeko ryari kwiye guhinyanyurwa neza rikerekana ingene vyokogwa kumbure nyimbu bigoye kuja mu ngiro mugabo bigatomogwa neza kuko niwo mutsi niwo muzi gukontrola smile site yo gutunga abantu badashobora gusigura ibintu bivuye canke ibintu by'abantu batabaza baritangisha tuganuka hano hose babonye abategetsi baje gutanga tuganuke ibyo usanga birimo akamoto k'igiturire cyane iyo by'amatezorisation kubika amahera bakanyegeza mu mazu amahera ugasanga abitse mu mazu yarunze bakubaka ibintu ngadashobora kuvyerekana mbwa iyo ni ingendo mbi nayo nyene cyane ibyo abantu usanga za incompatibilité nuko amateka atarahinyanyurwa canke bya confidential byuko abantu usanga ari umunyepolitike ashinzwe amabanga ashaka kuja no mu byo mu rudandazwa ugasanga ari karabikora kumbure ashatse kurenga amategeko kubera yitwaje uruhagihagarara afise mu mabanga ya naya ivyari gukorwa n'abagwiza tunga canke n'abaprive n'aba-expert ugasanga bariko barakoresha position trafic d'influence ko barakoresha igihagarara afise mu mabanga kugira babikore kumbure ntibice binakogwa na neza ivyo bita confident ibyo byose rero n'ibintu vyo kwigishwa bikigishwa kuko iki gihugu ubukene bukivugwamwo dutegeza gufata ingingo
tugahagarika ingendo mbi zose tugahindura ingendo barundi bakigishwa kuva hejuru gushika hasi ingendo shasha zituma igihugu gishobora gutera imbere nkuko ahandi babigize. Hari ibihugu usanga mu butunzi kama biri inyuma bigize kimwabo birigeze ku iterambere rikomeye, nayo igiturire kizana abanebwe, abantu bashaka gukora batarushe, bashaka crise d'excellence gasubira inyuma, abokoze ngo bateze imbere ugasanga ariko basubira inyuma. Ibintu vraiment byotuma n'amatana mu gihugu abantu bashoboye ibintu baje imbere usanga bariko barasubira inyuma, ugasanga kumbura imburakimazi canke abantu bazi gutanga ibyo biturire nyene niba ariko baraje imbere. Guhana kudahana bikagwira, umuntu kumbura afunzwe tanya giturire bagaca bamurekura. Ibyo rero ni ibintu rero tuvuga tuti igiturire kirakwiye guhagurukirwa kaja mu cyo bita priorité des pays, donc kuvuga muri bintu by'imbanze vya mbere bihambaye. Ya cour anticorruption ya sentare yaje kurwanya ibiturire n'igipolisi na parquet bijya byari byagiyeho kubera iki byari byagiyeho kubera ibabona ku biturire by'imonogoje igiturire ari cinshi hakwiye amasentare yihariye. Ya masentare ragacajamwe abantu bakaronka ubumenyi bukwiye kugira ivyo vyaha abirabe byonyene kuko usanga ari vyinshi kandi bisaba n'ubuhinga bukomeye. Bavuze ati reka dushiraho jurisdiction zikomeye kurabona n'amasentare yandi asanzwe aremerewe n'ibintu vyinshi, amadosiye menshi y'amatongo n'ibiki. Baravuga bati reka dushire izo sentare zihari zibirabe. Ni nkuko hariho ico bita iyi sentare y'akazi tribunal du travail tegeza kuraba ibijanye n'abakozi n'abakoresha. Ni burya uvuga ngo hari tribunal du commerce iraye ibijanye n'urudandazo kwabo. Urumva rero amasezerano nk'aya hari n'ahantu usanga hari kubera ibyaha by'ibiturire bisaba ubushobozi bwinshi. Mu bihugu byose usanga hari crime ico bita les brigades d'investigation financière usanga kenshi zihari. Mugabo rero ingene zari zarakoze umwimbu ntiwagiye uribonekeza neza kuba naho nyine zakoreye ku mategeko atameze neza. Tukavuga tuti nibazikaze inzego nzego zirwanya ibiturire baziha amategeko akwiye dushobore gufata uwo ari we wese. Harahamwe kuvuga bati brigade ntiyofata umuntu yashizweho ngo na docret ugasanga abo hejuru ntibashobora ntibihuse kuza bazwana zijya sentare canke ijya brigade twimati none ko abo hejuru bashobora kuba ariko baragera amafaranga menshi kenshi. Rero harabivyigwa evaluation barabona ati ntizari zibi zirundi zinakora ku mategeko meza bakaziha n'uburyo bukwiye bakazihana minimum y'ubwigenge. Ubwigenge no kuvuga yuko atabantu bagoma zivogera uharageze igihe kwacumengo n'uwo bashizeho kuri yo kurante ko nibisha kumva kumengo yashimiwe. Ugasanga nawe arayihuse kuraba kuguma ico kibanza kumbere riyute ntibihute guca baraba ndo by'ibituri. Nico gituma rero mu iyo evaluation igira babuze bati zohinyanyugwa. Mugubu naho rero bazikuye navuga bati bagira bice bita amashambire nyene mu tribunal asanzwe. Je impungenge mbona nuko uravye amatribunal amamanza yarafise hajamwe n'ibiturire n'iki nuko borumengo zirashobora kurenya ugasanga kanovera kugwanya igiturire neza karagabanutse. Twe twavuga tutaho mico baciza ko baye kuziha inguvu n'uburyo n'ubwigenge n'amaformation menshi bakabisama expert bakakora kugira izo manza zishobora kuba ari nyinshi igihe abantu ariko baribonekeza ko ibyo kunyubuza amatungo y'igihugu byabaye byinshi bagashobora gukorana n'irya bwirizwa rihari ryo Rwanda riturire. Impungenge je naho ndazishira ubundi tuzoraba izo chambre zo muri ntuze na zingene zimeze aya mashambre bashize mu matribunal. Turabe neza ingene azokora mugabo gushika no munsi novuga yuko gushika no munsi novuga yuko twobirindira ariko izo mpungenge je nizo mbona kuko uravye ingubu zategeza kuba kugira turwanye ibiturire ni nyinshi.